hari ico bisobanuye n'ico bishobora kwima aba bamenyereza ku mpande zose. Ibikondoka novuga ngo imwe iri guhema gahoro gahoro ko namba tuvuga ngo mu bakinyi bayo ibura mwumwe kuvuga ngo Barcelona ikintu cyose kiri buyibeko ku mugoroba ntacigomba kwitwaza kubijanye n'imvune kuko twarabonye equipe zisanzwe zikomeye umwe aravamwe bakabandanya bagakina ura nubona equipe havamwe umwe bagashira nabo baba bafite ico bahajije ariko ku ruhande rwa Chelsea Barcelona ibuze Pedri mu basanzwe bari hafi bariko barabafasha Ter Stegen we nibaza ko niyo yoba hari paraporo n'ivyagiye bivugwa sinzi ko yotangurana uyu mupeti Joan Gavi we wamaze igihe mu bitaro we ntabwo tumukontako umurefa no mu Slavko Vincic uyu ni mwiza Slavko Vincic wo muri Slovenia bagize imisi bamwizera mu match aremereye birumvikana barinze baguha match nk'iyo bibabigize Col Palma Dario Esugo Livecontroller Romeo Lavia na Chelsea nibura benshi na Chelsea ntabwo ibura benshi kuko irabura ko numwabura Col Palma ubundi akabura Pedri muga Dario Esugo muri ya Mediane nta kibanza yaronkamwe Livecontroller we birumvikana yabakomeye ntabwo bagomba kugira ariko ba Wesley Fofana barahari barakize ikintu mbona ku ruhande rwanje Abdi ko equipe ya Chelsea ifise umukoca Chelsea ngena no muvuga ngiye kumutuka ariko ndabihevye ariko numumenyereza nabonye kuri Grand Rendez-vous arafise ukuntu abriko rutuntu twe ugasanga twakunze notama na match ya Paris Saint-Germain arabangamira imigwi ikomeye wanashima meme no muri Premier League rega waje ngo naho mutsindure equipe ikomeye ngo mutsindure Liverpool pfa kumuva imbere Liverpool zikura mu bintu Liverpool ziriko ngo hari amakete 10 hari muri FA ati nimudufashe duhure nayo Liverpool kabisa equipe zose equipe 10 zo muri Premier League amakete 10 ati dukina mu 3 mudufashe ko tubona kalendari yiri kure nimwadufasha dukakura mu na sivyo Rero jembo na kuri uyu mugabo uravye hari ukuntu hari system akunda gukoresha natamiyo gukoresha Marogusto na Reece James Alpha ugasanga Marogusto ari kuri kabiri ariko Reece James arimwo yegeye imbere gatoya nk'umu mediateur bari kumwe na Caicedo imbere yabo Enzo kurundi ruhande hari Pedro Neto ikina bashaka nigiki kandi ndakeka no bashaka kugikora uyu munsi abashaka yaragikoze kuri Paris Saint-Germain ariko arondera Kvaratskhelia na Hakimi aravuga ati mfise inguvu zihagije kuba nimero kabiri umwe ari muri Mediane ariko ari kote pansha yiwa bari iburyo ndavuga Reece James nkaba mfise na Marogusto na Pedro Neto asanzwe ari umuntu afise ivyo bihaha vyo kwiruka adefanda yongera yataka birashobora kuza kumufasha gufata Hakimi na Kvaratskhelia je n'uyu munsi ndakeka za kubikora kuko uruhande ruriko Lamine Yamal Ibana bene uriya musore w'umufaransa Olivier Kunde franchement par n'uruhande ruba rubangamye ashobora kubikora ivyo bintu bikaza kumufasha kuri nimero 3 buriya tuba tuvuga ariko uyu musore wa Chelsea nimero 3 numwe mu bakinyi beza isifise Marco Kureye aza kubahanganye namwe ni wabo hari Lamine Yamal nabonye kuri marquage ya 1 contre 1 arakomeye uriko racumva so Rashford namba weekend atari kibazo c'imvune ku buryo yo bari tayari jembo ni match Rashford akenewemo yarafise ibicurane Rashford iyi match arakenewe kuko bakubwira ko Chelsea ageze kuri Chelsea ngo kubitabangura match 21 bakinya ari akine na Manchester United afsemwe ibitsindo 6 na assists 5 ziriya equipe ashobora kuba zingene bakina nazo akaba hari ikintu yobabwira yatanguye mu kibuga canka ariko ntebe basubirira abandi ni match jembona ku ruhande rwa bose umwe yabuze key player wiwe undi yabuze key player ko Chelsea abakinyi bose ifise Cole Palmer abari imbere je ku ruhande rwanje nubwo iyi sezo yatanguye atameze neza bimuviramo no kuvunika no kwa Barcelona mbona umuntu aba leadingiria projet Pedri ashobora kuba ari nivyo ni baba bakinyi bataririmbwa cyane
twe tukavuga Lamine Yamal na Rafinha ariko mu vy'ukuri Pedri avuyemwo iriya ni pièce maîtresse ivuyemwo ubona ko hari ikintu baba babuze mu kibuga buri umwe wese hari umukinya buze nta ufise icaza kwitwaza ariko kandi ni nama equipe afise abakinyi benshi Chelsea hageze igihe bigura abakinyi barenga 10 muri sezo mu y'imyaka 3 iguza abakinyi barenga 50 so kuburamwe umukinyi umwe rero ugomba gukina zose ni equipe zifise nenge yabivuze imwe ibuza umuzamu ikabura n'aba défenseur centrale ariko yindi ifise umuzamu ikabura n'abandi yindi ifise umuzamu ariko imbere kagira ibikebane nk'ubu mbona nka Chelsea nka Barca yogira ivyago umuti ukaja kuri ntuze gatanguza wa mugenzi wawe ntuzenya Gerard Martin oya Arojo mugenzi wa Abdul ashobora no gutangura ahubwo banshiremo Eric muri axe kuko Arojo yavangirira nabi Arojo ariko wibaza ngo yomerera nabi yokomera wewe Chelsea oya mbabarira bashiremo urumva burya iriya match mbona ahubwo Eric uriya mupeti ukuntu yahagaze Erega Chelsea nayo hari ukuntu inguvu zayo zose ziva muri mediane no mu mawinga naba nimero 9 babona ba escrow uriya bakoye muri ntuze Liam Delap ntuze atotarije match zinga datsindi gitsinda ndavuga ro Brazil ibadane Gerard Martin muri Arsenal Chelsea hari ikintu mbona igize imisikoramo amakosa franchement parajewe Joao Pedro bena Liam Delap Chelsea ntabwo no kintu bakinisha bari abagabo bose kuko wiyimye service za nimero 10 uriya mupetaro kuna kina nimero 9 force 9 neza gusumbya Liam Delap namba ari kibazo c'imvune yagize mbona atarakwirwa mu myambaro ya Chelsea afise na sense dobi iri hejuru cyane Joao Pedro former card y'aba defenseur gutsinda igitsina mugari ya Dirap kumukinisha rero kuri nimero 10 ubu mwegeje kure gose ari uko nafise ibyo bihaha byo kugaruka gafasha equipe muri mediane ariko nawe ubu muprivye gutsinda so jembona niba mukinishe nka nimero 9 kuri ruhande nabonye kagarutse kakongereza byafasha oya Gitense na Garnacho senze uri butangure ariko mbona abakinyi bose ari urubeye bose bameze neza waja kuri ruhande oya ni imbere umva Jeno na Paris Pedro nitari mu kibuga kiretse namba dashaka gutsinda no muri nuze no muri kinisha mediane kinisha mwo Reece James kinisha Caicedo mushire kuri nimero 10 ni champion du monde Enzo hanyuma uriya mu Braziliye mukinishe kuri nimero 9 Enzo Maresca ni umunyeshuri wa Pep Guardiola ni ibyakino urabona ngo harimo uburyo ako gatiktak karimwo hawe yanabivuze ati je bujya no kumumenyereza mu kigano kumusojera bivuze yaravye kuri tiktak ya Pep muri Barcelona ari kumwe na Barcelona sivyo bisobanura ngo uko biri kose harako muri style doje harukuntu baba bahuriye ko mugabo burya wavyevance no wabikopiye biratandukanye harukuntu equipe zose kozo meme nangira ngo na equipe Man City yoba Man City niza Pep Guardiola mvango ariko aramenyereza uburyo bakina tiktak ntabwo bisa n'uburyo Barcelona yo birikira bikina kuko bo abakinyi kenshi usanga bakoresha prido 80% baba mvango baravyigiye mu academy rero bisobanura ngo Enzo Maresca kuko biri kose nanabonye ni equipe kwanza Chelsea ifise abakinyi bafise inguvu baranyaruka ico tumenye ngo ikintu cyambere za gukoresha ni pressing kandi kindi naco equipe yose urana Barcelona bozingo no musi cicungira ni former card y'aba defenseur rero ufise abasatirizi banyaruka utegerezwa gucungira kuko kuna aba defenseur ba Barcelona bahagarara kuko nta kuntu wozira Barcelona yose mu rukino rukomeye ngo rukomeye ngure kuko namwe igitsinda bivanye na Flick uburyo Barcelona ikina ndetse n'abantu n'abasatirizi ino equipe ifise ndavuga equipe ya Barcelona rero bisona ngo ni match no musi nakunda vuga ati muri imbere ko tiraje osoriba bagiye waza abakinyi ba Chelsea niye equipe mukeneye gutombora muri zi phase de ligue mukeneye ko muzohura benshi muri bo bavuze ngo tukeneye Barcelona ko Chelsea yari hejeje yahejeje itwaye Mondial de Club Paris Saint-Germain nibyo twaye Champions League mugabo nimba rimwe mu migwi mu mwaka wezi yabonetse mesha makuru iboneka bikomeye ni Barcelona pe importe nata ikombe gikomeye uretse na rigate kombi gikomeye bagize iki batwaye bisobanura ngo ni match iri mu mitwe nkuko yavuze umukinyo mbuya yavuze umukinyo wa Chelsea wese ahari ajyama akarota ino match ifatiye muri ku imigo buryo ihagaze La Liga Chelsea ni equipe wana nguri kiraza buhoro buhoro mugabo no munsi uvuze La Liga urumva ko ari Barcelona
Flick Vadis Enzo Maresca namenyereza bose bakomeye babiri mugabo ari experience zitandukanye kuno munsi Flick ntabwo Enzo Maresca ntabwo bamugeranya n'umugabo twa Terence Flick abakinyi experience Robert Lewandowski ari kwa Barcelona mugabo kabona ngo kwa Chelsea barafise nde ni generation y'abakinyi ubona ngo no munsi 6 Barcelona Chelsea riko yubatswe nabo bakinyi uretse aba Enzo uretse ba Reece James capitaine wabo na 6 experience makura mazege kinini aba ba Moise Caicedo kuva muri kipe ya Brighton agashikira muri kipe akamera neza cyane ariko no busatirize bw'abakinyi banyiruka nuvuga ngo ni muri match hanini ifise ibintu byinshi byotuma no munsi tuvuga ngo ni grand rendez-vous ni match no munsi umuntu ashaka kuvuga ngo ntegereza guterama nkarindira nkarondera result turetse nibyo ni nabakunze ba Chelsea nabonye ari benshi ndamutse mu papa yitwa Paul ari isororeza no mukunzi wa Madrid mugabo ati ngo mu Bwongereza ngo nifanira Chelsea none urumva ubwo kandi hari ico baba bagize iki bavuga ngo bahuriye ko rero yaba ku ruhande rwa Barcelona yaba ku ruhande rwa Barcelona ndetse no ku ruhande rwa Real ino ni match umu Barcelona wese afise rendez-vous inondo ikomeye nanabonye hariya ni mu marambya afise umunsi mukuru wa Barcelona mu marambya afise umunsi mukuru wa Barcelona weekend urabona yuko muvandimwe yabimbwiye neza rero ambwiye ati kandi mumfashe kumubibwira abantu dufise umunsi mukuru muri zone marambya komine Ntahangwa zone marambya komine hariya ku barandi Camavinga ego abadewa hariya Messi coordinateur si yaba niyaba gusa no muri Real ntatumwe cebaramu ariko ntarubanza atari mwe nabonye mudatumira kugwa nijoro abandi baratumira Barca base gutumira kandi twe twatumiye jewe mureke twe twatumiye mwabahaye ibihanza biki twe twaoya birakwiye rega je hano hari umuntu hari mu Chelsea hari mu Chelsea mpava nikura ko mwijoro sivyo urumva nimva ko nifate nk'abo marambya bafise urubanza weekend hajya ni samedi ni samedi gukora sangapi guhera saa 7 mu kabari kitwa Ndugu Bar namwajeje mufise inyama z'ubwoko bwose ati mugira benz ati yego iriyo honda jayo uravyumva ati mugira ibinyobwa se muvugira mu ruturutu aturiyo ati direnda murungika hapo handa jayo samedi rero guhera 13h abafana ba Barcelona noneho ngo nabi Bujumbura bose baratumiwe umukunzi wa Barcelona wese ni muri zone marambye ariko nabi Bujumbura bose baratumiwe ahantu mu kabare banywe ku bintu vyabo uravyumva umuziki kubitwe none ngo bazoheza saa 6 y'ijoro igihe cyose bakoze ino gahunda baheza saa 6 y'ijoro muramenya rero mugomba gukora ibi birori mwatsinze bisona ngo ni mutatsinda ni match izi nzoga muzo ni match ishobora guherekeza ibirori bimeze neza mugabo kandi meme no gutsinwa nago vyo buzi ibirori sivyo ese ukende ntibakina na Girona barakina na Deportivo Girona barakina na Alaves oya barakina na Alaves ego weekend barakina na Alaves uko bigaragara mu bisanzwe urukino rwa Chelsea ndetse na equipe ya FC Barcelona mu bisanzwe ni equipe zibiri zifise uburyo busa n'ubugomba gushusha bakina mu kibuga Asifrika yavuze aravuga ngo iyo ndavye Chelsea ndabona yuko ari image hafi yiwacu dufise ni equipe zigomba gusa zifise ati bakina barondera umupira kandi natwe dukina turondera umupira cyo kimwe kabisa ariko mugabo navuga ko nimigwi ibiri maze kunyereka ngo jewe no gutanga kwinjira mu rukino hagutanguza igitsindo byo kugora kuza kunsubirira ukangomboranya mukantsinda umunsi nimigwi ibiri ubona ko ivyikoresha byose n'ubwenge bwinshi bakoresha hanini hagati mu kibuga ndetse no mu bijanye n'ubusatirizi bwabo mu bijanye no gutsinda ibitsindo jewe uyu munsi mvugishije ukuri ndabona avantage ku ruhande rwa Chelsea kuko ndabona kwa Barcelona kubera ko Asifrika biraza kumusaba kugira amarotasi atandukanye kugira ngo equipe yiwe yuzuze uyu munsi ugarukanye Frankie de Jong ariko ntimwari kumwe muri match heruka umunsi nufise Pedri Gonzalez yari moteri yawe hagati mu kibuga kandi utigeze utegura umusubirizi wiwe Rafinha wari umaze hafi kwezi Rafinha yaramaze ukwezi ataza kandi bigaragara ko adashobora no gutangura match y'uno munsi mugabo nta ubizi birashoboka ariko ashobora kutayitangura rero uko bigaragara birasa na Asifrika ashobora gupfunga umwuka umunsi agasubira kugarukana Eric Garcia hagati mu kibuga ntuzi by'ukuri byo Ronaldo arawuje na Barcelona ashobora kuguha mu nkino zose kubera ko wagumye ubagira kamakenga mu match akomakomeye niho batanguza kugira ngo bamenyerane mugabo geregeje kuraba ku ruhande rwa Chelsea nivyo buze ko Palma mugabo ufise
Enzo Fernandez ufise Moses Caicedo bamenyeranye mu byo bakina winjije muri Ese James canke Maru Gusto bose ugasanga nta kibazo na kimwe ukaba ufise defense isa nitanguye kumenyera ufise Darabio ndetse na Trevor Sharoba muri defense ni byose abakinyi uvuga ngo bari ku rwego rwo hejuru mugabo iyo equipe itaba pressure cyane urabona yikorosha ku rwego rwiza mu rukino abasatirizi ni mitende pe je ku ruhande rwanje ndabona kumenga igikuru Chelsea bafise avantage imbere ya Barcelona mugabo birasa naho umuntu aza gutanga undi kwinjira mu rukino aza gushobora kumutsinda kabisa ya nivyo kuri aba bagabo bose ngo tera mukunzi wacire ari umufana Chelsea ngene kwikura kuri no joro muraza kwimenyanira Pajo hari yazindutse yidoga muri imenyanira nabonye ko yidoze widoze gute nabibonye yes nivyo ngo turaza kuba turindira turabe ku mugoroba ingene biza kuba ariko nawe turikiranura je nta kazo dufitanye je nawe tutanga invitation none se je nawe turinda kugwana tutanga invitation nta kurinda gufatana mu mashati nawe equipe ya mbere unamusura bane mbere equipe ya mbere mu myaka ine une equipe ya mbere ku isi umva naho woitsindi ndwedi ntibikuraho ko ndi equipe ya mbere ku isi abisobanura ngo mwarije higanwa kandi nuko kuntsinda uvuga na bishoboye mwarije higanwa imigwi ya mbere siho yari inject mawe ya mbere je umukunzi wa Chelsea namubwiye ntimwe mufise equipe yanyu ne equipe ifise titre yo kwitwa equipe ya mbere nziza ku isi mugatari ya mbere nirga ni ya mbere equipe ya mbere murayise bikureho turara ndetse mwijo akavyihorera yes nuko abaza ko bacakiranye ariko gera muri Dream House bamuguhe telefone nziza na